akaba ariyo yirangurira ubutumwa wowe wibereye nk'isuka mu minwe y'umurimyi. Uko niko nabibonye kuva mvuye mu micamo ya Gisuru ca Ruyigi iyo mvuka nkaja mu Ruyigi nkaja Muyinga nkagaruka Igitega nkaja Ngozi beno ngaha i Bujumbura. Henshi muraho nahabaye mu bihe rimwe na rimwe bitoroshe igihugu cacu cagiye kiracamwo, ariko naho dusaraba tutabuze sinigeze mbona kw'Imana yantereranye ubutumwa, ahubwo nagumye mbona ko iyo Mana iziranjabutsa n'ibihe bihambaye by'amabanga naciyemwo kubw'ubutumwa natoranye. Nico gituma ku munsi nk'uyu ndabasavye ngo mumfashe ndayikomera igahanza. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nkuko yanditswe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi bahejeje gufungura, Yesu yabwiye Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurutabo? Nawe amwishura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yesu aramubwira ati, ragira imyagazi yanje. Asubira kumubwira ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Namwishura ati, ego Mukama, urazi ko ndagukunda. Yesu amubwira ati, ragira intama zanje. Asubira kumubwira ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero arababara kuko amubajije ubugira gatatu ati, mbega urankunda? Niko kumwishura ati, Mukama, wewe uzi vyose, urazi ko ndagukunda. Yesu amwishura ati, ragira intama zanje. Nukuri ndabikubwiye, ukiri muto warikenyeza ukagenda iyo ushaka, ariko niwamara gusaza uzoramvura amaboko uwundi agukenyeze aheza kujana iyo udashaka. Yesu yavuze ivyo ngo amumenyeshe ukuntu azopfa kugira ngo aninahaze Imana. Hanyuma ahejeje kuvuga atyo amubwira ati, nkurikira. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bene icyubahiro mwese muri ngaha bavukanye muri Kristu, namwe bene data, kuri uyu munsi wo kwigina no gukenguruka yubile y'imyaka 25 maze mwibanga no mu butumwa bw'abasubirizi b'abatumwa, nongera nugurura umwaka w'ubutumwa w'ibihumbi 2025 ushirwa 2026. Nashimye kubasangiza kuri aka kanyamuneza kuko umwe wese muri twebwe aremwa n'Imana imufise ko umugambi. Mwese uko muri ngaha, Imana yabaremye uko ibakunda, ibafise ko umugambi. Maze iyo Mana ikamihimbarwa nuko umuntu yakiriye uwo mugambi w'Imana akawurangura. Nivyo twumvise kuri Yeremiya mu gisomwa ca mbere, kandi dusanzwe tubona no ku bandi bahanuzi bose. Uyu munsi rero nkenguruka bwa mbere ko Imana itandemeye ubusa,
yandemye imfise ko umugambi, kandi umugambi mwiza wo kuyikorera nk'umutumwa wayo, ndumwepiskopi ubwa mbere muri diyoseze ya Ngozi imyaka 18, be no muri iyi diyoseze nkuru ya Bujumbura ndumijeho imyaka 7. Icya kabiri mwofasha gukenguruka nuko nabonye ko Imana ari mudatana mu ndagano. Ico yemeye Imana iragishitsa, naho twebwe tutoguma duhagaze neza, Imana iragishitsa. Nguko yavyemereye Yeremiya iti ntutinye, nzoba ndi kumwe nawe, niko naje nabibonye mu buzima bwanje, mu butumwa Imana yanshinze. Imana yacu ifise urukundo rudasanzwe ku buryo iyo igutumye ukayemerera iguma yo nyene ubwayo ikwiherekereza, mbere akaba ariyo yirangurira ubutumwa wowe wibereye nk'isuka mu minwe y'umurimyi. Uko niko nabibonye kuva mvuye mu micamo ya Gisuru ca Ruyigi iyo mvuka, nkaja mu Ruyigi, nkaja Muyinga, nkagaruka Igitega, nkaja Ngozi, beno ngaha i Bujumbura. Henshi muraho nahabaye mu bihe rimwe na rimwe bitoroshe igihugu cacu cagiye kiracamwo, ariko naho udusaraba tutabuze, sinigeze mbona ko Imana yantereranye ubutumwa, ahubwo nagumye mbona ko iyo Mana iziranjabutsa n'ibihe bihambaye by'amabanga naciyemwo kubw'ubutumwa natoranye. Nico gituma ku munsi nk'uyu ndabasabye ngo mumfashe ndayikomera iganza. Bene icubahiro, bavukanyi, nshuti, bagenzi, ku munsi nk'uyu nashimye gushingira intahe Imana mu rukundo rwayo, kugira ngo namwe umwe wese muco yatoranye asubiza agatima mpembero ku ibanga rimwo, ahabona urwo rukundo rw'Imana rutigera ruvirira umuntu. Kandi ntimwibaze ngo Imana ishigikira intungane gusa, haba namba, ishigikira umuntu wese mu nzira aciyemwo iyo yemeye akayumviriza. Nivyo tubona mu buzima bwa Petero twumvise mu nkuru nziza. Niba Yezu yahavuye yubahuka agashika ku rugero rw'uko ashinga Petero kumuragirira intama ziwe, suko yari yamubereye umwizigirwa, haba namba. Ni kubw'urukundo rwiwe rwama ruduherekeza ngo rutuvyure niyo twaguye. Kugira ngo tubitegere neza, twiyibutse ko mu ntango Petero yari yahaye icizere Yezu mu gutanga inyishu nziza y'ukwemera, ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Ni muri ico gihe Yezu nawe yari yaciye amukeza, turaharashe, uri Petero, no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanje. Tubisoma muri Matayo 16 ku turongo twa 18 na 19. Ariko bidatevye uyu nyene Yezu yari yise Rutare ntiyatevye kwiyerekana nk'imonyi mu kumwihakana gatatu kose muri ca gihe cyo kubabara no gupfa kwa Yezu. Kandi n'ikindi kibabaje kuruta nuko uyu nyene Petero yari yarahiye akarengwa ko adashobora kuzomuhemukira, ko adashobora guhemukira shebuja, ngo naho koba gutanga ubuzima bwiwe ngo azobigira. Nk'umuntu akunda uwundi bisanzwe, Yezu yari kumva yarengewe, agaheba Petero nk'umugenzi yamuhenze kandi akamuhemukira.
ariko rabe aho kugera ingere ku yindi, Yezu uyu munsi bahuye yazutse aciye amuha akaryo kuko yozimanganya ubuhemu bwiwe. Nk'uko yari yamwihakanye gatatu kose, Yezu amuhaye akaryo kuko yerekana ukwisubirako gatatu nyene. Ngugu urukundo rwa Yezu, ngugu urukundo rw'Imana yacu, ngugu urukundo ruduherekeza mu ibanga no mu butumwa Imana idutorera. Iyo twahemutse, Imana iratwegera iyo nyene, kandi ari twe twahemutse, ikatwegera ikaduha akaryo kukwerekana umutima wo kwisubirako, iti urankunda naho wampemukiye, urankunda, kugira ngo turonke akaryo kuko twokwisubirako. Bavukanye ico twomenya nuko mwene urwo rukundo rwa Yezu ariko ruvyara umusaruro mwiza, kuko rurema umuntu akaba mushasha. Aho ukurekera mu buhemu wahemutse bituma apfa akagirire, ukugirira impuhwe wahemutse no kumuha akaryo ko kwisubirako biravyara umuntu kundi gusha. Kare na none umuntu akugiriye iciza wagira uti uramvyaye. Ugutanga ikigongwe no guha akaryo waguhaye waguye kukwivyukiranya biravyara umuntu bushasha. Nivyo vyabaye kuri uyu Petero, ahamariye kubona urwo rukundo kigongwe rwa Yezu, akabona ko yemeye kumushinga kuragira intama ziwe kandi yaramuhemukiye, yahavuye abo mutumwa w'ubutwari na kwa kumupfira arahava arabishikako, kuko yabonye ko Yezu yamukunze akamuha akaryo ko kwisubirako. Kwamanira impuhwe abandi no kubandanya tubizigira nivyo bikiza. Ibindi byose vyugaranira umuntu mu kibi ciwe bikaruhira kumwica, kandi nawe ntaco wunguka. Muri inyifato y'urukundo kigongwe rwa Kristo, beno muri uko kubandanya twizigira abandi, harimwe inyigisho nyinshi zotugirira akamaro twese. Iya mbere, mu buzima bwacu bw'ibanga n'ubutumwa twame twirukira Yezu mu rukundo rwiwe, kuko Yezu ntiyigera duheba na rimwe niyo twomuhemukira. Nguko atahevye Petero n'ivyo mwumva yari yamukoreye, niko natwe adashobora kuduheba kiretse ari twebwe tumuhebuje. Tumenye rero kuguma tumwizigiye kandi tumukunda, kuko wewe ni mudahemuka. Inyigisho ya kabiri, Yezu atugirira gutyo kugira ngo natwe tumenye kumwigana muri uyo mutima wiwe. Kandi birakenewe kuko mu mibando yacu ya misi yose ububegito n'ubuhemu biruzuye. Mu buzima bwa politike y'igihugu ubuhemu n'uburyarya byariraye. Kenshi rero amayira dukunze guca dufata nayo ukurekera muri ico kibi wahemutse. Aho kuraba ingene twosubirana mu rukundo ngo tubone kubaka imibano n'igihugu c'amahoro n'urukundo, ayo mayira y'ugucana n'amayira adashika, haba mu by'imibano ya misi yose canke mu buzima bw'igihugu. Yezu yaravyuye Petero amugira umutumwa nyawe kubw'impuhwe yamwumviye n'akaryo ko kwisubirako yamuhaye. Tugerageze kuza turigana ko karorero keza, kandi tubisabiranire muri uyu mwaka duhamagariwe gukomeza eklezia yacu mu kuba mu bumwe n'urukundo no gusangira ivy'Imana iduha. Imbere yo gusozera, hari kandi karanga k'urukundo rwa Yezu twomenya, kuko urukundo rwa Yezu sugwa ari rwo rwose.
Yezu ariko arabaza Petero ati urankunda, uno nawe akishura ati ego Mukama urazi ko ngukunda. Yagumye aca aza aramubwira ati ragira intama zanje. Ngo urankunda, atego ndagukunda, ragira intama zanje. None ivyo bivuga iki? Bivuga ko urukundo Yezu adushaka ko nk'abakristo n'abungere b'abandi ari urukundo rwiyerekanira mu kumukundira biwe. Ndagirira abanje. Ni waba nkunda aragira intama zanje, aragira imyagazi yanje. Injuro zitatu zose ahejeje kumubaza kwa mukunda acagira ati vyerekane rero mu kuragira intama zanje. Mu yandi majambo aturungika tubwira ati ugomba kwerekana ko nkunda by'ukuri, ntiwishinge gusa kuza kumbwira ngo Mukama Mukama ndagukunda. Vyerekanire nyabuna mu rukundo ukunda intama zanje, no kuvuga abo shinzwe, abo muri kumwe. Ngici kindi kimenyetso c'urukundo nyago ruranga uwa Kristo. None rero bakunzi b'Imana, kuri uyu munsi mwashimye kungirira yubire nk'umwungere wanyu. Kuri uyu munsi kandi twugurura umwaka ubandanye wo twatanguye mu mwaka uheze, werekeye gukomeza Eklezia muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no gusangira ivy'Imana iduha. Munsabire ngo mwene urwo rukundo ruba arigo rundaza ishinga mwibanga no mu butumwa bwanje. Mwisabire namwe nyene ngo mu mibano yanyu ya misi yose no mu migenderanire yanyu ya politike n'iy'urudandazwa murazwe ishinga na mwene urwo rukundo ruhimpuwe uwahemutse, rukamuha intege n'ubutwari bwo kuba ico yatorewe no kurangura neza ico atumwa muri iyi si. Imana yakoze yaduhaye uyu munsi mwiza, ninahazwe ubu no mu myaka yose, kandi ibandanye bampezagirira mwese. Amen.